Radio y'Amerika yumvikanira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na 22. Mu ntara ya Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri wa3.radio.voa.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ndabaramukije inshuti banywanyi ba Radio Ijwi Amerika muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Kuri uyu wa gatanu abavugizi b'inzego n'ibisata bya leta y'u Burundi batangarije abarundi ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi ugenda urushaho kuba mwiza. Impamvu yaba ari iyihe? Hai Burundi yaranezerewe n'iyo ngingo yabaye inyuma yaho umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ari makungu agize urugendo mu gihugu cy'u Rwanda akabona na mugenzi w'u Rwanda bigaragaza yuko ibyo umushikiranganji yaganiriye na mugenzi we atayaganiriye amasigara cicaro. Uwo ni umupfasoni Sonia Ines Niyubahwe, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaza ko abantu barenga 200 bishwe, abarenga 30 baranyuruzwa mu Burundi mu mwaka ushize wa 2020 bazize ibyiyumviro byabo. Perezida mushya wa Niger Mohamed Bazoum yarahiye imirimo uyu munsi mu murwa mukuru Niamey. Abarezi bo mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe na bamwe mu bana b'abakobwa bata amashuri abanza bakajya kwishingira. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Perezida mushya wa Niger Mohamed Bazoum yimitswe uyu munsi mu murwa mukuru Niamey mu mutekano wakajijwe cyane. Thomas Kamirindi nibyo atubwira. Perezida Bazoum yarahiye iminsi 2 nyuma y'igitero cyaburiyemo cya bamwe mu basirikare b'ingabo z'igihugu bashakaga guhirika perezida w'ucyuye igihe Mahamadou Issoufou. Uwari uyoboye ako gaco ufite ipeti rya kapitene yaratorotse kugeza n'ubu aracyashakishwa. Umuhango kandi warimo abakuru b'ibihugu 13 byo muri Afurika y'Uburengerazuba niyo hagati na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa bwakolonije Niger Jean-Yves Le Drian. Niyo mpamvu umutekano wari wakashijwe cyane mu murwa mukuru wa Nigeri Niamey. Umujyi wari wuzuyemo kandi wagoswe n'umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu, polisi y'igihugu n'indi mitwe y'abasirikare b'intarumikwa. Bibaye ubwa mbere mu mateka ya Niger ubutegetsi busimburana hagati y'abayobozi babiri bitorewe n'abaturage. Kuva yabona ubwigenge mu 1960 Niger yabayemo kudeta za gisirikari enye. Abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga bahuriye mu itsinda ry'ibihugu bigize umuryango G7 basabye ko ingabo za Eritrea ziva mu karere ka Tigray gaherereye mu majyaruguru ya Ethiopia. Inkuru mugezwaho na Timo Ishimwe. Mu nama y'abahuje yabereye i Berlin mu Budage, abo baminisitiri basabye impande zose kurinda umutekano w'abaturage no kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga. Aba baminisitiri b'Ubwongereza, Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi basabye ko ihohoterwa rirangira nyuma hagashyirwaho inzira ya politiki isobanutse neza kandi yuzuye yemewe n'abanya-Ethiopia bose harimo n'abo muri Tigray. Mu itangazo bashyize ahagaragara, abaminisitiri basabye ko habaho amatora yizewe ndetse hakanabaho inzira yo kwiyunga mu gihugu. Bagaragaje kandi ko bahangayikishijwe cyane na raporo ziherutse gukorwa ku ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ndetse no kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa cya muntu muri Tigray. Itangazo ry'abaminisitiri b'itsinda rya G7 rije rikurikira iryari riherutse gutangwa na Minisitiri w'Intebe wa Eritrea Isaias Afwerki rivuga ko ingabo z'igihugu cye zizava muri Tigray. Intambara yo muri Tigray imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi kandi abatari bake nabo bamaze kuvanwa mu byabo. Ubu abaturage barenga 5,000,000 bahatuye bafite ikibazo cy'ibiribwa, amazi n'imiti. Muri Taiwan impanuka ya gari ya moshi yahitanye abantu 48. Thomas Kamirindi abafitiye inkuru.
iyi gari ya moshi yavaga i Taipei umurwa mukuru wa Taiwan yerekeza mu mujyi wa Taitung mu majyepfo y'igihugu. Impanuka yatewe n'ikamyo yanyereye igwa mu muhanda, noneho gari ya moshi iza yihuta irayitikura. Gari ya moshi yari itwaye abagenzi 496 barimo 120 bari bahagaze babuze imyanya yo kwicaramo. Benshi ni ba mukerarugendo n'abandi batari bake bari bagiye muri weekend ndende yo mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane. Abantu 50 bapfuye barimo n'umuderevu, abandi barenga 146 bakomeretse. Leta ya Taiwan ivuga ko iyi mpanuka ari yombi cyane mu myaka 30 ishize. Iheruka mu 1991 yahitanye abantu 30. Ibihugu by'ibihangange na Irani bari mu biganiro i Vienne muri Autriche, bavuga ko biteguye kwakira Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramutse yemeye kugaruka mu masezerano yo mu 2015. Inkuru nayo mugezwaho na Thomas Kamirindi. Uyu munsi bambasaderi b'ibihugu biri mu masezerano ku kibazo cya nucleaire ya Irani, ari byo Irani nyine, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Ubwongereza n'Ubudage, hiyongereyeho n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, bakoze inama ku ikoranabuhanga i Vienna. Mu itangazo bashyize ahagaragara irangiye, bavuga ko bafite ubushake bwo kugumishaho aya masezerano y'i Vienna yo mu 2015 ategeka Irani guhagarika gahunda yayo ya nucleaire, kandi ko baganiriye no ku ngamba zo kuyagaruramo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayavuyemo mu 2018. Bavuga kandi ko bazasubukura inama yabo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo izohereza intumwa i Vienna, ariko ntibazabonana n'aba Irani. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Irani, Abbas Araghchi, yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko badashobora kuganira na Amerika ku rwego urwo ari rwo rwose. Barakoze Thomas Kamirindi na timu ishimwe kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu bikomereje mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Leta y'u Burundi iramenyesha ko ifungwa ry'ibinyamakuru 3 by'abanyamakuru b'Abarundi bahungiye mu Rwanda ari ingaruka y'umubonano hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga, kandi byayinezereje cyane. Ibyo byatangajwe kuri wa gatanu ubwo abavugizi b'inzego n'ibisata by'igihugu bakoresheje ikiganiro cyabo kiba buri mezi 3. Inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikaneza. Abavugizi b'inzego n'ibisata bya leta bari mu ntara ya Kirundo mu buraruko kuremesha ikiganiro bamagira uko amezi 3 ashize bishura ku bibazo by'abanyamakuru n'abanyagihugu. Kimwe mu bibazo byagarutswe ko ni ugarwa ry'ibinyamakuru 3 arizo Inzamba, RPA na Renaissance byakorera ku butaka bw'u Rwanda kuva abanyamakuru bavyo bahunze mu mwaka wa 2015 inyuma y'iturirwa ryavyo bukeye bwihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwa gatanu wo mwaka nyene. Sonia Ines Niyubahwe, umuvugizi w'ubushikanganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu, yavuze ko ari imwe mu ngaruka z'inama y'abashikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Leta y'u Burundi yaranezerewe n'iyo ngingo, kandi n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'Uburundi makungu bwaranezerewe cyane no kubona iyo ngingo igihugu cy'u Rwanda cyafashe, kuko iyo ngingo yabaye inyuma yaho umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Uburundi makungu agize urugendo mu gihugu cy'u Rwanda akabonana na mugenzi w'u Rwanda, maze bagaheza bakaganira ingene imigenderanire yonagurwa hagati y'ibihugu byacu. Aho murazi ko haciye hakurikira bimwe byagiye biva mu nzira, nko kurekura impunzi z'Abarundi zari mu gihugu cy'u Rwanda, inzitizi zari zihari zari zarashizweho zarakuweho, maze impunzi z'Abarundi zari mu gihugu cy'u Rwanda ziratahukanwa. Ubu naho murabona yuko hashoboye gukurikira indi ngingo yo guhagarika ayo maradiyo yari asanzwe akora yandika ibara igihugu cy'u Burundi n'Abarundi. Mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi makungu rero turashima cyane iyo ngingo, kuko bigaragaza yuko ibyo umushikiranganje yaganiriye na mugenzi we batayaganiriye amasigara cicaro, ariko biriko biraje mu ngiro. Mufatoni Niyubahwe yashimangira ko n'ubu ibiganiro bikomeza. N'ubu unye ko babwira yuko n'ibiganiro birabandanya hagati y'ubwo bushikiranganje, kuko n'igikorwa cya misi yose. Mbere uyu hataza kuba inzitizi z'ikiza cya coronavirus, haba harabaye n'umubonano wa kabiri hagati y'abahinga bo mu gihugu cy'u Rwanda n'Abarundi bajeje gukura mu nzira ibibazo Uburundi busanzwe bwaratuye igihugu cy'u Rwanda. Ariko naho izo ntambwe za coronavirus zabayeho, turizeye ko tuzoshobora kubandanya buke buke. Ubushake bwa politike ku mpande zose uko ari zibiri burahari. Umuvugizi wa leta nawe yamenyesheje
yemeje ko kubona ibinyamakuru vy'ugarwa ari ikimenyetso gikomeye mu bijanye no kwiyunga hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Prosper Ntarwamiye nagarutse kandi ku rupfu rwa President Cyprien Ntaryamira yaguye mu ndege ari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu 1994. Yemeje ko urubanza Burundi bwashinze burukurikirana kandi ko amashirahamwe vyega yose yaguma yibutswa. Nivyo ijyangingo yo guhagarika amaradiyo amwe yahora avuga ibitaruranye ku Burundi yahagaritswe ni ingingo nziza cyane leta y'u Burundi yari yakiye neza kuko cyazerekana yuko ari ikimenyetso kimwe mu byinshi cyerekana yuko mu minsi iza imigenderanire izobandanya igenda neza ariko reka tubirindire no kugenda buke buke ibyo migenderanire y'ibihugu birafata umwanya. Ikindi kibazo nabajijwe ni kibazo nabaje kijanye n'itariki 6 z'ukwezi kwa kane twama twibuka urupfu rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira. Ico kibazo carashikirijwe na leta y'u Burundi ariko ntikiraronka inyishu itomowe. Ni bimwe nababwira imigenderanire y'ibihugu irafite inzira zicamwo za diplomasi n'ubutungane. Ibihe n'ibiringo ntivyakunze kwico kibazo cigwa ngo gihere n'ingoga ariko bitebuke kizotinda gitorerwa inyishu ariko leta ntiyahevye kuko urubanza ruriho abo vyega barabizi n'amashirahamwe n'ukuntu bene izo ngorane zitorerwa umuti. Izo nzira ziriko zirakurikizwa turindira ikizovamo. Abavugizi babiri wa leta n'ubushikiranganji bw'imigenderanire banavuze kandi ku migenderanire y'u Burundi n'umwe bwa Buraya yari yatosekaye co kumenya y'u Rwanda mu 2015 bemeza ko abahinga b'impande zombi bariko barakorana kandi ko hejuru y'ubushake bwa politike hari n'ingendo shasha mu bijanye n'imigenderanire. Bimwe mu bindi bibazo vyagarutswe ko muri kino kiganiro vyerekeye abanyororo bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu ariko atanumwe yarakurwa muri gereza mu gihe itegeko rya perezida ribwirizwa kuja mu ngiro rigisinywa. Ubushikiranganji w'ubutungane yasiguye ko habanje gukorwa neza intonde no kwigisha abazotaha kugira ngo ntibazoteze umutekano muke mu kibano. Nayo kuturusho two ku mishahara y'abakozi ba leta n'imishahara y'abakukuruke yemewe na Perezida Ndayishimiye yakija mu mabanga, ubushikiranganji bubijejwe buvuga ko biriko birirwa kugira ngo bizoshirwe mu ngiro hisunzwe amategeko mashasha. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize ahabona raporo ivuga ko abantu barenga 200 bishwe, abarenga 30 baranyuruzwa mu Burundi mu mwaka ushize 2020 bazize ibyiyumviro byabo. Iyo raporo itunga agatoki inzego z'umutekano n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi ko bahonyanze uburenganzira bwa muntu. Raporo ivuga ko ababangamiwe cyane ari abatavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazina muntu. Pierre Cave niyo nkuru arakomeza iyi nkuru. Ni raporo y'impapuro 43 yasohowe n'ibiro bishinzwe demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'akazi mu bushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika n'amakungu. Ico cegeranyo gitangura kivuga abantu bishwe, abanyurujwe bakaburirwa irengero, abafungiwe ubusa, abangajwe n'ababorejwe igufa mu mwaka uheze w'2020. Iyo raporo ivuga ko amashami yigenga yaharuye abantu barenga 200 bishwe muri ubwo buryo gushika mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze. Nka bose n'abatavuga rumwe na leta, abaharaniye agateka kazina muntu n'abandi boba bagerageza kuvuga ibitagenda neza. Aha Amerika yibutsa ko abantu barenga 30 banyurujwe bakaburirwa irengero hamwe n'ibiziga by'abantu vyagiye biratogwa hirya no hino mu gihugu. Departema ya Amerika ntica hirya no hino itunga gatoke bamwe mu nzego z'umutekano nk'abapolisi, abasirikare, abagize urwego rw'iperereza n'urwaruka rw'imbonerakure wegamiye umugambwe w'umukuru w'igihugu. Naho Amerika itangazwa nuko abakora ayo mabi badahanwa, irashima ko mu kwezi kwa 12 umwaka uheze umwe mu nshuti za hafi za Perezida Evariste Ndayishimiye yakatiwe gufungwa imyaka 5 kubera ubwicanyi yagirijwe. Iyo raporo ivuga ko hari n'abandi bantu bo mu rwaruka rw'imbonerakure bahawe ibihano bitandukanye birimo gufungwa umwaka urenga kubera ibikorwa byo guhonyanga agateka kazina muntu. Amerika iratera intego Burundi gukomeza iyo nzira kuko kubw'abahinga bakoze ico cegeranyo ukudahana ivyaha nico gituma agateka kazina muntu kaguma gahungabana. Leta ya Amerika iragaruka no ku bwinshi bw'abanyororo mu mabohero atandukanye mu gihugu. Iyo raporo ivuga ko hafunzwe abantu barenga 1200 kana amabohero 11 ari mu gihugu afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga 4190
94 gusa. Ico cegeranyo kivuga ko ubwo bwinshi butuma abafungwa babaho nabi, barara ari benshi ahantu hato, bakakura ingwara nyinshi, bamwe mbere bikabaviramwo ubumuga, ndetse bikagora no muri iki gihe cyo kwirinda umugera wa corona. Iyo raporo yemeza ko ubwo bwinshi butumwa no gufungira abantu ubusa, aho abarenga 900 bafashwe muri ubwo buryo mu mwaka uheze gusa. Abenshi mu bafunzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko ari imfungwa za politike kandi ko n'imanza zabo zidakurikiza amategeko. Ishirahamwe ry'igiteka rivugwa cyane muri iyo raporo ko rikunda gutohoza ku ihonyangwa ry'agateka kazina muntu rirabishimangira. Anshere niko yagize atwara ry'igiteka, avuga ko nyabuna Amerika yamenye ibitigiri bike. Ishirahamwe ry'igiteka riremeza ko ari ukuri kwigendera mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2020. Ishirahamwe ry'igiteka ryashoboye gutohoza ku bantu 154 bishwe, haba abantu 52 banyurujwe amazima yongo, 89 baragirira furambi, 124 barahohoterwa imwe twita torture. N'ubu nyene muri aya mezi 3 yonyene abantu 82 bishwe, aho 37 bagiye batorwa ari biziga hirya no hino. Mu kiganiro cashikirijwe n'abavugizi b'inzego za leta kuri uyu wa gatanu, leta y'u Burundi yabajijwe ico ishikiriza kuri ico cegeranyo. Leta yamiriye kure ivyo vyagirije ivyihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi yavuze ati ibivugwa byose ku ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ku Burundi ni binyoma, kuko igihugu cigenga kandi kidakeneye ugitamika ijambo. Umuvugizi wa leta nawe Prosper Ntagwamiye yamwunganiye atahubwo mu vy'imigenderanire dukwiye kuzuzanya n'amakungu. Yongeye ati imigenderanire y'ibihugu n'ibindi ihagarariye kukubahana kw'ibihugu, hama ibihugu bikagirana imigenderanire bose bagira ico bakuyemo. Novuga yuko aho Burundi Imana yabuteretse ni hahandi, n'ivyo yabuteretsemo ni bwa bundi, ariko kumbure ngira ngo n'ingendo nshasha y'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu igira isure gufata iyindi ntumbero. Userukira Burundi i Geneve mu Busuwise, Ambassadeur Tabure Nova nawe nyene yaheruka kwiyamiriza ivyegeranyo bisohorwa na ONU canke ibihugu gise ko bishaka kwivanga muri politike y'u Burundi. Le gouvernement est à l'œuvre pour protéger et promouvoir les droits de l'homme. Leta iri ku kivi mu kubahiriza agateka kazina muntu biciye mu mugwi w'igihugu rero kubahiriza agateka kazina muntu CNIDH. Turiyamiriza ivyagirije nk'ivyo vy'ibinyoma kandi bifise imvo za politike bigamije gucafuza igihugu no gusamaza makungu. Turigenga nta ukwiye kwivanga mu itunganywa ry'u Burundi, bati nta ushikiriza akari ku mutima. Dufise amaradiyo 59, amateleviziyo 7 n'ibindi binyamakuru vyandika, byose bikora vyigenga kandi n'ivyugawe leta iri mu biganiro kugira ngo bisubire gukora. Hari amashirahamwe arenga 8,000 yigenga n'amakoperative y'abanyagihugu arenga 3,000. Ku bwinshi bw'abanyororo, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane Cynthia Oriri yakoze yebukije ko umukuru w'igihugu aheruka guha ikigongwe igice c'abanyororo bose bari mu gihugu. Umugwi wa ONU ukora amatoza ku Burundi nawe nyene uheruka kwemeza ko agateka kazina muntu kabandanya guhonyangwa muri ico gihugu. Iyi raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanura inzego z'igihugu kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira agateka kazina muntu, demokarasi n'akazi. Claveni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Urugamba rwo kurwanya ikiza cya COVID-19 rurakomeje hose ku isi. Ibihugu byateye imbere bimaze gutera intambwe zifatika mu gikorwa cyo kurinda abanyagihugu babyo biciye mu gukingira benshi. Ese ni izihe ngaruka iki cyorezo kirimo kugira ku bukungu cyane cyane ku mugabane wa Afurika? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo avuganye na Kome Konakuze yanonosoye ibyerekeye indwara zandura cyane cyane iz'ibyorezo bita maladie epidemique mu gifaransa. Ari i Bruxelles mu Bubiligi hamwe na Professeur Gilbert Niyongabo wigisha ibyerekeye ubukungu muri kaminuza y'u Burundi. Batangira bavuga ku buryo urugamba rwo kurwanya COVID-19 mu mahanga rwifashe muri iki gihe. Turabanza kumva Dr. Kome Konakuze. Umuntu agiye kubiraba nk'uko muheje kubitanga mu ntangamarara
hari ibihugu biriko biratera intambwe bija imbere, hakaba n'ibindi usanga mbere umenga ntarivyo biyumvira, ntibaranashirako n'ibuye ry'umushinge, ntibaranatangura. Hakaba n'abandi bari hagati na hagati. Ivyo bivana n'imbo nyinshi, aha twovuga nk'ibihugu usanga arivyo vyikorera nk'izo ncanco, usanga mbere vyigiye imbere gose. Ugiye kuraba nk'abamaze gucanjwa mu bihugu twovuga nk'Uburusiya, nk'Ubushinwa, ibihugu nka Leta Zunze za Amerika, ibihugu nk'Ubwongereza, usanga ibyo bihugu biri imbere cyane. Hakaba n'ibindi rero byaciye bifatiye mbere mu bufatanye, bijya twita ubufatanye hagati y'ibihugu, twovuga nk'ibihugu nka za Israeli canke Emirati Arabi canke za Bahrain. Usanga ivyo bihugu byaracanje cyane abanyagihugu babo, n'ibindi biriko birakwikira bikaza birakoresha ubumwe bafitanye n'ivyo bihugu bikora izo ncanjo kugira ngo biyungunganye, bagure, bongere, bakinge, bashire kuri izo bafashishwa muri urwo rwego rwa COVAX rwa OMS. Nivyo niko bimeze. Mugabe ico nokubwira nuko ibihugu byose ubu hari intambara y'uko incanjo zidakwiye. Twovuga nk'ahantu nk'ibihugu by'i Burayi birazirondera bikazibura kuko ayo malaboratwari ntaheza ngo akore izikwiye mu kiringo gito. Rero ico ni ikintu gituma abahawe n'amarandevu, abahawe ikirangaminsi cyo kuja gucanjwa ntibaheza ngo baronke izo ncanjo, baracererwa. Ubu haraheze nk'amezi abiri hari gucererwa cane, mbere n'umwidogo mwinshi. Mwarumvise yuko n'Ubutaliyano bwigeze gufata incanjo zigiye mu kindi gihugu, barazigumya, baraziha ku nguvu, usanga rero bazirondera hasi hejuru. Ni nayo mpamvu kumbure n'ivyo bihugu bikenye bitararonka, kuko aharabaye n'inama yo kuvuga yuko abanyagihugu baba bataronse nta kuzishora hanze ku vy'amafaranga, kandi nabo bashizemo amafaranga kugira ngo bihutishe kuronka urwo rucanco. Urakoze. Ariko muribaza ko ibihugu biteye imbere bimaze gucandanga ibitigiri binini vy'abanyagihugu bavyo ku buryo bazobona ko bagize intambwe ziboneka muri urwo rugamba, ko hari ikintu bazofasha ibihugu bikenye cyangwa ibihugu bikenye navyo bizotegerezwa kwigwanako? Muri ico gihe bitabaye harabitegereza ibintu bavuga ko abantu badacandazwe hose ku isi mu buryo buhagije, kuwo mugera uzohaguma kandi bizoguma bigira ingaruka no kuri ivyo bihugu bizoba bitunze bimaze gucandaga abanyagihugu bavyo. Mubibona gute? Ego nk'uko tubizi iki kiza cy'isi yose, rero nk'uko babivuga abantu bavuga ati nobody is safe if everyone is not safe. Bavuga bati nta muntu n'umwe azoba avuga ati jewe nikingiye ico kiza, mu gihe uwo ari we wese wo ku isi atikingiye nawe. Ni ukuvuga wikingiye na mugenzi wawe avuga kwikingira kugira ngo ico kiza kihabe. Rero iyo uko tubibona bavuga yuko uwufise ivyo abiha uwundi abanje kubyiha, ntawe uja kugaburira uwundi nawe adahaze. Reka turabe ko bahaga, hanyuma turabe ko hari igicikako baduhe. Mugabo urumva twe tuba twarindiriye, kandi ubu uko tubibona ibitigiri biguma biduga muri ivyo bihugu, bikaduga cane gusumbya mbere no mu mwaka uheze. Rero urumva twari dukwiye kugenda tujanye, hanyuma hakagwizwa, ni ukuvuga uburyo butangwa muri ayo malaboratwari, amafaranga agatangwa, bakagura ibikoresho, abakozi bagakora, hanyuma mugabo n'ibihugu bikiyunganya bikitunganya kugira ngo bitunganye abaganga, bitunganye aho bizokwakira izo ncanjo, ni ukuvuga aho babika incanjo, kuko bazi ko hateza kuba hakanye, hanyuma bakagira ingene bazozitanga y'abanyagihugu bari, bakaronka n'amafaranga yo guhemba bazoba bariko barakora ivyo bikorwa. Rero mwumva hariho integuro yo gukora izo ncanjo, hariho integuro yo kurondera kuzitanga, hakaba n'integuro y'ibihugu kimwe kimwe kwacu kugira ngo zishikire koko mu mubiri w'umunyagihugu ari we wese arukeneye. Tuze kuri Professor Gilbert, kubijanye n'ubutunzi, iki kiza caragize ingaruka zikomeye no mu bihugu biteye imbere, naho ivyo bihugu bifise uburyo buriko biragerageza kunagura ubwo butunzi mu gushira amafaranga mu butunzi bw'igihugu. Kubijanye ibihugu bikenye bya bisanzwe bicumbagira nko muri Afrika, kaho ibintu byarunyutse, mwo bidusigurira ingaruka y'iki kiza kubijanye n'ubutunzi ku isi na cyane cyane mu bihugu bikenye na Afrika. Murakoze. Ico n'umuntu yobabarira nuko azomuzi yuko byukuri ibihugu bikenye, ibihugu bisanzwe bifise uburyo buke. Mu buryo buke rero ushiramwo n'uburyo bwerekeye uburyo bwo kubaho. Ni ukuvuga yuko nabahaye nk'akarorero mu Burundi, murabona ko ari igihugu gisanzwe gishika ku mabahari, ntigishika ku kivuko bikora bikuru. Hari abantu babaho kubera basanzwe badandaza, bagenda kurangura. Muri misi iheze muzi ko
abarundi benshi bamaze iminsi bagenda kurangura mu bihugu duhana imbibe muri Tanzania canke mbere no muri Congo n'abandi bari biharaje mbere no kuja mu Uganda. Ivyo ugiye kubiraba uza gusanga ari ibintu vyagiye birahagarara no banka karorero ufashe nko muri mu Burundi muri komine Butimbuza Bujumbura hafi ya Uvira no gusanga abantu benshi babasanzwe babayishijweho n'ubutunzi no kuva yuko kudandaza. Ivyo bihagaze no kuva yuko hari abantu benshi uzosanga rero ubukene bwagiye bureyongera cyane abantu badandaza. Ico ni kimwe kigira kabiri naho nuko umuntu agarutse kuvyerekeye ico kiza nuko ibihugu vyitwa ko bikenye bidafise uburyo bukwiye nkuko umuganga aheze kubivuga ufise uburyo bukwiye bwo gushobora kwikingira bikwiye kugura nk'aya mavaccine nkuko babivuga. Mugabo ico ni umuntu yongera ko gusa nuko ikiza nticyateye muri Afrika nk'uko cyateye ahandi. Imana yadukingiye twaterwa nk'uko twabonye mu bihugu by'Ubutaliyano cyangwa muri Amerika. Mugabo ikiza ko kikiriho mu kirere nuko yuko abantu bakeneye by'ukuri gukingirwa. Rero umuntu agiye kuraba vyerekeye ubutunzi